bahavuye baca mu bugarire, nawe Yezu ntagombe ko bimenyekana kuko yariko arabigisha babwira ati umwana w'umuntu aza kugwa mu minwe y'abantu bamwice, amaze gupfa iminsi 3 ishize azozuka. Ariko bo ntibategera iryo jambo kandi bagatinya kumusiguza. Bashika rero i Kafarnaumi, ashitse mu nzu Yezu arabaza ati mbe mwaharira ibiki mu nzira? Barahora kuko bari bahaririye mu nzira ngo bamenye umukuru muri bo. Araheza aricara, ahamagara bamwe 12 arababwira ati ugomba kuba uwa mbere nabe uw'inyuma ya bose n'umusuku wa bose. Hanyuma azanye umwana mutoyi amushira hagati yabo amubumbatiye, ababwira ati umuntu wese yakiriza yompi umwe muri utu twana ku bwanje nije aba yakirije yompi, nawe unyakirije yompi sije aba yakirije yompi, aba yakirije yompi uwantumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Guhera mu ntago zino ndwi twaratanguye igihe twita gisanzwe, ariko si gisanzwe nk'igiciyaho, ahubwo ni igihe koko cyo guheza tugatwara inema ya Pasika mu buzima busanzwe bwa misi yose kugira ngo ibandanye yama ivyamwa vyiza vyinshi bihimbara Imana. Mu ntango rero za kino gihe twita gisanzwe muri liturgia ya Ecclesia, muri nondwi igirindwi nyene iyo mu ndwi zigize umwaka wa liturgia, ijambo ry'Imana riraza mu gisomwa ca mbere turikurana cyane cyane mwibaruwa ryanditswe na Yakobo, ry'umutumwa Yakobo. Uyu munsi turumva ingene aje adufasha kuzirikana ngo aho intambara itangurira. Avuze intambara, sizi intambara gusa hagati y'ibihugu, ni intambara zose usanga ziba hagati yacu mu migenderanire yacu. Kandi igitangaje ni ingene azivuga hagati y'abakristo. Yarabona ingene haba imitongano, haba kutumvikana, haba gutana mu mitwe, haba kugwanyana, haba gupondana mu miryango y'abakristo ba mbere. Turavuga imiryango y'abakristo ba mbere twamatubona umenga bari abantu baberanda, ariko sivyo. Barimo kandi n'abantu burunturuntu nk'uku kwiwacu. Hari gemba ndenganye ngaha nkabona n'ingene ngaha kwiradiyo ukazibona abantu bariko baradukana, batwaririje ishavu. Hamwe ukabona ko yabaje mugabo kagira uti kandi nibisanzwe kuko hagati y'abantu bari kunzira barondera ubwo bweranda hariho ibintu mukama kiducyorora. Igihambaye nuko gusa tumenya kugaruka, umuntu akibaza ati mbega bijya bintu nabayemwo byari ivy'Imana koko? Usanga atari ivy'Imana ukagorora, kuko Imana ntiyegerwa gusa n'abantu menga bahejeje, ariko ngo yazanywe n'abadakomeye kugira ngo nubundi iziradukiza bene izo ntambara zituruhisha, zikatununuza, zikatubuza gushika heza Imana idutegekaniriza. Yakobo aradufasha kuzirikana ku bijyanye n'izo ntambara ingene ziza n'ingene twozigwanya. Yavuze ibintu bikuru izo ntambara zizana namwo. Yavuze ibintu vy'inambu, ugushaka gukabije, inambu, gushaka ibyo twita les convoitises. Hariho inambu izanana mu bintu vy'ukuraba, inambu izanana mu bintu vy'ukwipfuza ibintu twabonye, hanyuma ugaca usanga iratwugaraniye muri yo, tugaca dutangura rero kurondeza ingene dushikira ivy'inambu yacu, umwina
indi jambo bakoresha n'umwina. Eka mbere izi ntambara zose tubona ziri mu gihugu cyacu n'ahata amasoro kumbura ko ibyo bavuga mugabo ukabona yuko abantu banyinyana, tukabibona kuko biba mu buzima bwacu. Ukumva abanyi banyana n'aba banyanira ibibanza, abandi banyanira kugira ijambo rikomeye mu gihugu, mu migambwe n'ahandi, byose bujya bihera mu mitima yacu. Ni nambu nanje ndashaka bijya, ndashaka kijya kibanza, nanje ndipfuza kugera hajya. Ubwavyo ico cifuzo si kibi, ariko iyo umuntu akiretse kikarenza urugero kigasohoka kikagomba kugutwara hanze y'ubucuti bwawe n'Imana, ico cifuzo uca usanga ugomba kugihaza uciye mu mayira rero adahezagirwa n'Imana. Twese ko umuntu yo kwifuza gushika heza, gutera intambwe heza, yego mbere akagira n'ijambo ryiza mu bandi, twese turabigira, nta numwe atavyifuza, ariko inzira yo kubishikira niyo kenshi tugora, niyo kenshi tugora. Ukazubona abantu bariko barinjira mu mugambwe atari uko bashaka gushikira neza ibintu neza, mugabo kubera yuko nabo bashaka kurya. Muranumva ubone ngene uyu munsi kuri WhatsApp duhanahana ibintu vy'amanomination, baraye banomye naka ngo baramuhaye nawe ya ngo agira rye araronse. Ukumva yuko imvugo ukungene iri kwiratwubaka mu bwenge no mu mutima, ikarisha umunoho n'ivyifuzo, nishira imbere ugukoreranira. Murumvise ingene Yezu we mu nkuru nzagira ati ushaka kuba mukuru muri mwebwe niyitegurire gukorera abandi, mbere abe n'uwanyuma. Yezu arafise, Imana bugira afise ukungene yibona ibintu, ishobora kudutangaza, ishobora kudutangaza. Ngo bariko baraharira hagati yabo umukuru muri bo yarabatoye 11 mugabo ntawegeza president ati wewe rero ati uri mukuru muri bo ya boro baca batangura kwipanga, cyatangura kwipanga. Iyo mvugo yo kwipanga murayo kwipanga kugira ngo nje heza. Amatora aregereje, hari abantu bariko baripanga, abantu bariko barapanga ibintu. Ubwo dupanga kurondera ubukuru nk'uko Imana ibwiyumvira, mu gukorera abandi, mu kwitangira ineza y'abandi, ukayigwiza hagati mu bantu bagakira. Ivyo vyifuzo bizana intambara mu buzima bw'abantu, mu mitima y'abantu. Nizi ntambara tubona zifobetsemwo zaravuye mu bintu vy'amasasu, ubwo vyasubiriye ibintu vy'amagrenade, zica zinyikira mu bintu vy'ishano. Uramaze kubibona? Ibintu vy'ishano, ibintu vy'uburozi, ibintu vyo kuja kugucishizaniza ibinabiriya mu bapfumu. Ejo sinzi umuntu yandamukije ambwira nti ndi hose ndahwera ngo mbengaho ngo nibaraguha nawe akantu. Ndamaza ni kweri kumba ikibazo nk'icyo. Wira ngo rega ngo nivyo vyeze ngo ko ahubwo ukengurukiye Imana ko bataraka kuvugutira nawe. Sindabizi ko batumvugutira canke batatumvugutira nawe batumvugutira mugabo nitumfate, kuko hari ibindi binkingiye, kuko nanje kandi ntapfa kujana gutyo kugenzi twe canke itima. Murabe rero nk'aba bantu rero bose usanga bariko biruka bose, ubona umenga twuzuye umunoho n'inambo y'amatungo, bikavyara amashari. Ukabona aho abantu basangiye ubuzima bariko barimbana mu mizi, umwe wese agomba kwerekana ko ari wahambaye, ko ari washoboye ngaho, ko ari we atawundi ni jewe, ko ari wafise ubukuru. Erega je hajya ndafise ijambo rikomeye, ndashobora kuguplasa, ndashobora kuguha kijya. Ugasanga umuntu ntakiyumvira ubuzima bwiwe bwa mbere mu cyubahiro c'Imana no mu cyubahiro c'abagenzi we. Bagenzi we bahari
ababonamwo gusa umuntu abo akuramwo inyungu zihaza iyo nambu n'ivyifuzo vyiwe, intambara zigaca zitangura. Mbere Yakobo aratugabisha ati ivyo biri mu bintu vy'iki gisabisho canyu, biri bintu mu by'iki gisabisho canyu kuko ntigishika. Tugire Kristo. N'ubundi abantu tuba twibaza tuti mbe igisabisho Imana ikunda nikiye? Inkuka y'imisi Imana ikunda niyihe? Irozari Imana ikunda niyihe? Ruwanje Imana ikunda niyihe? Ngo niyirimwo umutima ucyoroye. Cyo gituma mubona n'inkuka y'imisa twama tuyitanguza ugusaba ikigongwe. Mugabo sinzi yuko muri uryo mwanya wo gusaba ikigongwe by'ukuri ducyorora ivyifuzo vyacu, tureka Imana ikayungurura ivyifuzo vyacu. Tuza tuvuye hirya no hino mu buzi, tuvuye hirya no hino mu butumwa, byari byiza yuko mbere aho uri ugatangura kwiyumvira uti ngoma nje guhura n'Imana, ubwo ngiye meze gute imbere y'Imana? Ngiye meze gute imbere y'Imana? Hari igihe uzubona tuvuye mbere mu gisabisho ukazubona tutaranamara n'iminota 10 ngaho 15, ukazubona vya vyifuzo kuko tutabicyoroye biciye bitugaragaramo, ukabona ingene umenga ni nk'igitangaro shetani yakoze. Wewe none kuriko urankoka muri ibi vyifuzo n'ibi vyiyumviro, tuvuye gusangira inkoka y'imisango, reka shabijya ibintu vya patiri. Wewe twariko turasenga hamwe, ukabona yuko icyo gisabisho cyacu, uyo mwanya wacu usa n'uwapfuye ubusa, kuko twaje gusenga umutima vy'ukuri utiteguriye kujana n'Imana, kujana n'intumbero y'umukama. Dusaba umukama kugira ngo yame adufasha kwicyorora. Nico gisabisho ca mbere, niyo ntango y'igisabisho. Mwanze kubona mbere yuko n'ibisabisho vyinshi, tugire Kristo, amanevene, ibisabisho byose biri nk'ama promesse, hari akantu mama bashiramo ngo mugabo ngo we witeguye ngo wirege. Niba no kubisabisho byinshi bijyana nako kantu ngo wirege, ngo muri ico gisasho ngo muze mwirege. Mwisanze bagomba kuvuga iki? So kujya kwirega gusa hajya no kugira ngo winjiraneyo umutima ucyoroye. Ni igisabisho gishika imbere y'Imana kikagira inguvu. Yesu akagira ati uzi ko waje guhereza, hari ivyo bikomeye mupfana mugenzi wawe kandi muri ngaho, tigenda ubanze musubize hamwe. Cyorora, kura mu mutima wawe vya vyifuzo by'ubwishime n'ubwibone, vya bindi vyose bivyari inambu mbi, ugushaka kubi, ugasanga uriko urakamira mu coze umugwanizi atera intambara hagati mu bana b'Imana. Ugasanga aho abana b'Imana mu mubano, mu butumwa, hari imijyano, hari intambara, kubera n'ubundi ibi vyifuzo n'inamumi. Canke nukwifuza ibintu, nukwifuza ibibanza, kuganza abandi, ugaca usanga twanyereye twagiriyemwo. Yakobo akatubwira ati rero ikibitsinda cyo neza ngo nukwicisha bugufi. Abo twita aba grand maître spirituel nibo baduhanura bakagira bati kwama uriko uracungera ico bitale mouvement intérieur. Ko murabona yuko tugere Kristo, sinzi ko mudatangara mwumva ibi Yakoberega bibwira aba Kristo, abibwira abapagane, ko natwe bishobora kudushikira. Naho uri patiri, naho uri masseur, naho ufise ikibanza kinini kumbure mu butumwa, birashobora kugushikira usamaye. Nta numwe afise urucanco rumwe, nuko kugumuciye bugufi munsi y'ikiganza c'Imana. Mukama, ndumva ndiko ndadukwamwo n'ibintu vy'ishari, ndumva ndiko ndadukwamwo n'uruzigo kuri naka, ndumva ndiko ndadukwamwo n'ivyifuzo bibi
by'umubiri biri by'akaryohera mubiri kuri naka bitsindwe mu izina ryawe. Ndaciye bugufi munsi y'ikiganza cyawe, ndanse kugendera kuri ibyo bintu numva bishyirikiramwo biriko biramvyukamo kucanke kuri iyo ntambara. Iyo tuyigwanye neza niyi ni nahazimana, ni Imana ikumvira mu mutima ikagira iti uriya muntu ntambesha. Nande niwatangura kubona amafaranga umutima ukarahuka, ugatangura guca mu nzira no mu vyatsi, ukinjira mu mugambwe kuko ugiye kurya utagiye gukorera abandi, ukaniganira ibiti ugushaka kurya utagomba gukorera abandi, umutima wawe nuko Yakobo yabivuze ngo urimwo ubusambanyi. Anye Yakobo avuze ubu busambanyi, si ubusambanyi burya bw'umusambanyi busambanya abasambana ku vy'umubiri, oya, nukuvuga umutima wawe urimwo akantu k'ubumaraya ku Mana, ntiwegukiye Imana, urahenda Imana, uri infidèle ku Mana, urarekerana ukarikwamwo n'icyifuzo gihushanye gose n'umutima w'Imana, kandi ukabireka kandi ukabiryoherwamo, mbere ukavyisiguramo ukareka abandi kukomeye. Ntumenye kuri kuragwiza intambara, uri kuragwiza amashetani. Ibi bintu nk'ibi turimo mu gihugu cacu mubona bizingamitse igihugu cacu, vyatubivyemwo ikintu c'umunoho wo gusakuranwa ubuzima, kigaca kivyara ibiturire, kikavyara ibintu by'umutima ugoramye imbere y'amafaranga, imbere y'amahorasyon, imbere y'amafere, imbere y'ibiki, byaje buke buke biza nk'umurandaranda. Bitangura najya amagabura nyama yo mu banyapolitike. Fata ibi namwe mujye nimwe muramukiwe, mwebwe ruhuka gato igigwayo, hama tuza turakura kuramuka, bikarisha umunoho kukunda ari nyuma cagira tubu nanje nzora mu kigo buke buke. Iyo bitagorowe n'ijambo ryiza rigwana ngo ryumvishe yuko ugufungura kwawe ko bugufungura ikintu cy'iteka wakoreye mu bugororotsi imbere y'Imana no mu buzima, naho ucubona rero atanu ushobora kuja gusaba ga service na patiri bakubaka bakamusaba igiturire. Be pati ugiye gutyo ntacu tubwiye, washaka ndababwira iki? Nta n'ibisabisho mudusigiye. Ibisabisho bimeze gute? Ngo ibisabisho byo mu muhogo, hari ibisabisho byo mu muhogo icupa, ukumva ingene ivy'Imana basigaye babikwegeramwo ibintu bindi vya corruption. Ndababwiye muri iki gihugu tuzocoka, hari abantu bo muri iyi generation y'uyu munsi tuzocoka, tuvyitegurire. Muri ko murera abana banyu gute? Amashure yacu arera abana bacu gute? Kuko ibi vyose bivana kandi n'indero twiha, uko intwaro zagiye ziraturera, kuko turarera na burya. Aho utuye uharera gute? Aho ufise ubukuru uharera gute? Uhatunganya gute kugira ngo hame umuzirikanyi mwiza? Ikibazo gikomeye. Uko uri kurarera, ukuri kuritunganya wewe nyene wirera mu mutima, n'ingene useruka mu bandi, hagati mu bandi, nivyo bizotuma ejo hameze uko. Hari igihe tuvuga ngo ejo ni heza, mugasanga ntituriko turahategura. Uyu munsi ngo tugwane mu mutima wacu habe heza. Ikibi kikarandaranda, kikarandagata, hakagera igihe kiturusha inguvu, kigacika ico Papa Yohani Paulo II yita un péché structurel. Iri structuré ku buryo bw'uko uri umuntu nk'ugiye kuyikozamwo urutoki iragusotesha. Hari ahantu usanga hari amarezo y'abantu bagendera muri ibi, ntibacuditse kubera yuko bakundana bashobora kwiheberanira, bacuditse kuko basangiye ama intérêt, amagain ya cupidité. Ugiye ugira uti iyo rezo ngire ndayikase, baca bakwica, canke baraguhishano, canke bakagutuma ko abantu bagatanga ibifaranga byinshi bakakwica.
kuko cyaramaze kuba ikintu kiramifya kandi kiri mu bantu bakomeye, kikagira inguvu gusumvya inguvu ziri mu mitima y'abantu. Aha rero ntivyoroshe, hari ahantu mbere tugiye Kristo ngoma ndabatera ubwoba, hari ahantu mbere ikibi gishobora kurandaranda kigakomera ku buryo kugira ngo kize kirandugwe gisaba amasakrifisi y'abantu bamwe bamwe. Gishobora no gusaba amaraso y'umuntu kugira ngo kibomore ivyo bintu. Amaraso ya Kristo niyo yabomoye impome za shetani yari itwugaraniye muri yo. Hari ahantu rero twaretse ibibi bikarandana, aho n'ahantu usanga umenga mbere n'umuntu gukira ukwiwe. Ndibuka ahantu nigeze kuba nkora ministeri itoroshe y'ukunyana n'abantu bagwaye amashetani, nkaruha akancira mu maso. Uyu muntu ibintu yabayemwo bamukwegeyemo birasaba sacrifice yo gushaka kurara kwijoro ryose uri kurasengera umuntu utaratora neza na discernment ngene ibintu bihinyitse. Harombona nasengeye mugabo yaciye yigira mu aporoti. Mugari igihe bikoma kaza ngo pati ngo ndaje genda kwa pasteur wawe ntubusengera hiyo ntasima venda kubwira ibibushanye n'ibyo pasteur wawe akubwira. Bivuga yuko uko ikibi tukireka kikarandaranda ibi vyifuzo bigakomera niko kuzobivamwo intambara izokomera. Ukumva rero shetani vy'ubwambe intambara muri wewe, nitugume gusa dukritika ivyo bintu biri hanze, tangura kugwana neza intambara ziri mu mitima wawe, mu kwanka ikibi yuko cyarika kikwicaramwo kikipanga. Kandi hariho uburyo bworoshe Imana yaduhaye buri hafi bwo kuciyambura, kucigaya ukaza gusaba ikigongo Imana ikakuzura mutima akagusubiramo. Mwarumvise igihe Yezu ngo ahuha abigishwa biwe akabaha mutima ngo acabaha ububasha bwo kurekura ibicumuro. Agiyo turekura ibi bicumuro twigaye neza, mutima mweranda tugarukamwo akatuvura akaduha inguvu zo kugira ngo ikibi ntikitwizizire, amashetani ntatugire kw'intsinzi ya nyuma. None rero dusaba Mukama kugira ngo izo ntambara tumenye kuzigwanisha. Rero ubwa mbere umutima uciye bugufi uhera muri twebwe. Dusabe kandi kugira ngo aho zishobora kudusaba udusacrifice, amasacrifice cyangwa ibisacrifice cyangwa bikagusaba mbere bishobora no kugusaba ubuzima bwawe bwose mbere. Hari abantu Imana kumbura izo basaba yuko muhebera ubuzima bwanyu Imana. Ndibuka umuhanuzi Yeremiya ariko arabwira Imana ati warandeheje nenda kwemerera sinzi kunzanye mu bintu bikomeye nk'ibi. Mukama akabwira Yeremiya ati ntuje no kurongora kuko ibihe biragoye, si ibihe byo kurongora no kurongorwa, ahubwo igitwara ariko ukorera igihugu canje ibintu birahambaye. Ira sacrifice ya mariage yiwe kugira ngo yitangire mariage yindi ikomeye y'Imana n'igihugu cyayo. Mbona ko tugeze ahantu habi, ubwo murabibona. So kubatera ubwoba mugabo no kugira ngo dukanguke ko turiko twicwa rero no kujya ibiturire. Ntiwemere nawe gusaba igiturira abantu, wowe dusangira ijambo ry'Imana. Ko turiko twicwa n'ibintu by'akaryohera mubiri, reka kuja gupanga umundi mugenzi wa mu bintu by'ubusambanyi. Ko turiko twicwa n'ibintu by'umunoho, reka kugendera ku munoho, aho uzuri kuragwana iyo ntambara re, uzuri kurayigabanya ingufu, uzuri kurayihongora amenyo makenya. So gutera urwamo nuguswanya mu mutima wawe, ugaswanya aho ubuzima bwawe bushika n'ingingo yawe yose. Ico gihe uzoburi kuraha Imana hifatira kugira ngo itugwanire idutsindire. Amen.